Gisabira Stella nkaba ndungoye umugambwe w'abigenga PL nkaba kandi ndi muri komite y'ihuriro ry'umugambwe FDP. Nagira ntangure gushimira ku muco duhaye uryashikirira icigwa kuri ico ca nyuma ahereje ko cerekeye ibikorwa by'umugwi CNTB warurangura uciye tubara bigeze ko ca mu muco meza mbaza kuko nari nafatiye hajya igikorwa mwakoze ku rugo umengo rw'umuryango mu Gatete bagasubizwa inzu y'ubudandaji. Ubuhinga mwari mwakoresheje nibaza yuko murashobora kuba murabukoresha kugira ngo aho bishoboka abantu babatunganirizwa. Nagira rero ngaruke ku vyigwa mwashikirije ntangure mvuga nti Uburundi bwace mu bintu byinshi. Abarundi babonye amabi menshi umuntu abiravye mu bihe bitandukanye. Muri ivyo mwatweretse guhe 65 amabi akomeye 72 mu yindi myaka. Mugabo umuntu akagira ati je ndabihinzira zibiri bwa mbere nabonye mwerekanye uruhara rwa leta ariko murashamo n'amazina amwamwe. Hagira rero ni muri ibi byaha les auteurs poursuivis d'une façon individuelle bwa mbere nabo bafite casquette ya leta bigaruka he. Jacques Funere yavuze ati mbega abana babo bantu imiryango yabo ubiratekanye. Niho rero tugira tuti umuntu yo kwirikiranwa ku gatwe kiwe atagiye bataravye ngo yari iki kuko ikosa ryagirwa n'uwarikoze. Ivyo byohumuriza mwabivuze ngaha muri sare turavye abantu bakurikize evenema zashitse ngira ngo nta 20 mworonka bakingaha. Abariho hariho iciza cabaye, hariho banko ko bayivuze bake bagerageje gufasha barakiza abantu barakingira abantu. Ivyo byerekana yuko hariho abari bafite umutima w'ubuntu, hariho n'abakoze ibikodakogwa. Muri iyo nzira rero tukagira tuti icaha cyo kwagirwa uwagikoze kugira ngo abarundi batari muri ayo mabi abishe batekane uko bitegerezwa. Ico nico umuntu yokuramwo ubwa mbere. Hanyuma ikindi umuntu yoterera nuko muri ibi byabaye by'ugu reconciliation n'amadommage mwabivuze ko bimucirwa citonze muzokora kugira mutange intererano y'ingene mbega vyogenda gute. President Pierre yari yakibajije ariko cyo kwitonderwa mukaramuti reparation zo ntizigoye kuko iyo umuntu amaze kubona ivyagiye aho biri ico kirashoboka. Ibidashoboka bataza aho biri mugabe approve yuko abantu babikorewe byagenze uko. Hariho uruhara nibaza rwa leta, hariho uruhara rwabo babikoze biboneka aho biri. Nibaza rero byo mu nteguro severe mwokora yitonze yimbitse mukakandi maje nko mwabivuze mwebwe tugashika ko mwobaza imbi bitandukanye kugira ngo ikivamwo kizohumurize kandi kizoshimwe na benshi bashoboka. Nkagira rero ni ntavuze menshi ko byinshi bari babice hirya no hino. Nkagira nti mwogerageza mu byo muri ko murakora. Ndanashigikiye yuko mbere mwakwize ko muzandika igitabo c'amabi abarundi bagiye barabona. Mwavuze yuko ari amaperiode mwaciyeko mugabo murakorera ku kiringo cimbitse 72 73. Turashigikiye rero yuko kugira muze mwandike kahise keza murafata akanya nko mwabivuze ko muzobandanya mu bikorwa muzobandanya muzoduherere 65 mushikane wize 2008 mwavuze ku buryo umuntu azogira ati Uburundi ibi byabaye babigaye babibona ivyiza wakingiye umuntu wafashije umuntu mu bitandukanye bamushime bamwigireko. Hagira rero umuntu nohera heza bashaka ngira nti
kujya abamenyesha amana babishikirije ariko agantuze baberekana ibyo mwari kumabereka bagira bati aka kabi kabishe ntaco kamaze ntaco gafasha igihugu muragira amatohoza mu bandanye bizo bitandukanye ariko bifashe kwigisha aba bantu urugwaruka yuko amabi atacafasha atarico yica murakoze